benshi bamaze kuvyumva bagwa mu gahundwe. Muti ivyo ni ibiki? Nizina ry'umwe mu bategetsi nga mu gihugu c'u Burundi afise ishiramwe rya societe civile. Uyu rivuga yuko riharanira agateka kazi na muntu ndetse rikanafasha no mu bindi ibikorwa bitandukanye. Ubwo bari mu kiganiro abagabo batatu harimwo Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, hakazamwo Shivano Mugwengezo ndetse na Pacifique Ninahazwe. Hari rimwe mwibanga rikomeye cyane bamenye muri iki kiganiro. Bamenye ibanga ry'umwe mu bagabo nga mu gihugu c'u Burundi afise ishiramwe rya societe civile yagiye arinyegeza bikomeye cyane akaja arasumira urusaku abategetsi batandukanye harimwo n'ibiro bikuru vy'iperereza nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ingene rishobora kugandagura hagarariye izo societe civile zindi zaharanira agateka kazi na muntu. Harimwo nka Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, hakazamwo Pacifique Ninahazwe, hakazamwo n'abandi bagiye barahunga igihugu ariko bari bafise amashiramwe aharanira agateka kazi na muntu akomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bahejeje kumva iryo zina ubwa mbere ryatangajwe na Petero Karaveri Mbonimpa. Shivano Mugwengezo nawe aza avyunyura aho yanagize ati: igihe ndibaza ko dukwiriye kuvavanura na wa mugenzi wacu ngo umwansa guhisha ko akwanka nawe ukamuhisha ko ubizi. Ngibi bintu vyo guhishira abantu baba ariko baratugirira nabi dukwiriye kubiheba. Ati nanje uwo muntu ngira ndamuvuge. Izina ryiwe yarivuze naryo tugiye kugaruka ko ngaha muri aya makuru ndetse kandi tukaza no kubageza ko vyinshi batangaje. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kubageza ko umwe mu bo benshi bita umuhemu. Uyu yarinyegeje mu masosiyete civile no kuvuga amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike harimwo aharanira agateka kazi na muntu. Yaricishije benshi kandi nanone yaratumye benshi bajanwa mu mabohero atandukanye. Uyu numwe mu batanze amakuru atandukanye y'abagabo bafise amashiramwe aharanira agateka kazi na muntu, barafatwa barapfungwa abandi baranyegera gushika bahunze igihugu. Yarasumiye urusaku umugambwe, yarasumiye urusaku iperereza ry'igihugu ndetse yarasumiye urusaku ibiro vy'umukuru w'igihugu kandi nanone yaragiye yifashishwa mu kumviriza canke se gusuma urusaku mu baserukira ibihugu vyabo ngaha mu gihugu c'u Burundi, yinyegeje inyuma y'iryo shirahamwe ryiwe nawe yitwa ko ari societe civile. Hari jambo Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yaraye atuyagiye. Umukuru w'ishiramwe APODH Mutama Petero Karaveri Mbonimpa ubwo yari yitavye ikiganiro Fokode yatunganije ejo haheze kubijanye n'amayeri be n'imitego y'iperereza ry'u Burundi. Hari amabanga abiri yashimye gusangiza abarundi. Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yaravuze ingene abakozi b'iperereza bategurira ikiba abarundi nabo biruhira kubagarukako. Yatanze akarorero ka General Bertin Gahungu. Mbonimpa yahishuye ingene nyuma y'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana, Bertin Gahungu yakoresheje inama ku cicaro c'iperereza avuga ko bategerezwa kurondera abatutsi bo muri societe civile bica bagaherekeza Adolphe Nshimirimana. Niho yagera ku izina rya Mutama Mbonimpa. Abari mu nama baratangara bati none Mbonimpa nawe ni umututsi. Bertin Gahungu ico gihe yishuye ngo uyo ni umututsi kurusha abandi batutsi. Niko gutanga itegeko ryo kugandagura Mbonimpa. Petero Karaveri Mbonimpa benshi baribuka yuko yarashwe kwigenekerezo ya 4 Myandagaro mwaka wa 2015. Kwa Mbonimpa atapfuye ni kimwe mu bitangaro vy'Imana itari bwamurekure nyene. Mbonimpa ati none nguyo wa Bertin Gahungu ageze mu mpimba. Ico Mbonimpa atibutse kongera ko nuko nuwamurashe umukozi w'iperereza yitwa Family Ngendakuriyo yavuye atabaza Mbonimpa amurungikira ubutumwa ari ku musego mu Bubirigi. Yamusaba ngo amufashe kuva mu Burundi kubera yabona nawe ubuzima bubangamiwe. Uyu Family Ngendakuriyo yishwe n'iperereza yakorera muri Nyakanga umwaka wa 2015. Ukwezi kumwe gusa arashe Mbonimpa. Mbonimpa arangije ahanura abarundi ko nabo boreka kwijajara mbere nabo bakiga guperereza ibikorwa vy'iperereza. Hari inkuru Pacifique Ninahazwe yigeze gucisha ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Ni inkuru yavuga ingene ko
ngene hari umuntu wo muri societe civile yajanye Mutama Petero Karaveri Mbonimpa ku kibuga c'indege umunsi acafatwa muri Rusama mwaka wa 2014. Hari benshi bagumye basaba ko ababwira uyo muntu, ndetse benshi banandikiye Mbonimpa bamusaba ko yobabwira uwo muntu. Mbonimpa we yagize ati uwo muntu jewe sindamuhisha yari Gabriel Rufyiri. Aha rero benshi baguye mu gahundwe. Inyuma yaho kandi haje intaya Shivano mu Gwengezi. Uyundi yari yitavye ico kiganiro ni Shivano mu Gwengezi arongoye umugambwe UPD Zigamibanga. Mu Gwengezo yatanguye ashimire cyane ishiramwe Fokode ku kiganiro gikomeye yari yabateguriye, nawe yemeza ko amayeri n'imitego vy'iperereza vyashizwe ahabona abizi mbere hari vyinshi vyamushikiye. Yaraba yagiye kandi ingene ubwe n'umuryango wiwe babayeho bacunzwe n'iperereza kuva mu mwaka wa 2010 n'ingene harungitswe abamuganagura mu Rwanda mu mwaka wa 2015. Nawe nyene yaravuze ingene hari abantu bakorera iperereza ariko bakerekana nk'abambere mu kugwanya amabi y'intwaro ya CNDD FDD. Akarorero yagatanze muri societe civile aho yavuze ko nawe nyene azi neza uwo benshi bari bamaze iminsi batanga ko akarorero naho batigeze bamuvuga izina. Yagize ati uwo muntu wo muri societe civile naje ndamuzi, hari ibihe yavuga ngo ariko akora imyerekano yiwe wenyene, jewe nari umubanyi. Umunsi umwe yari yabigize gutyo, gushika isaha 4 urugo rwe rwari rukikujwe n'abapolisi. Umubanyi ndaja kumuraba barandeka ndinjira, ariko haciye akanya nagiye mbona haza abakozi babiri bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Abo bantu jewe nari ndabazi cyane. Bashitse uyu muntu yansavye ko no bareka bakabonana gato, baciye baje ahantu hirya baramarana isaha. Niho naboneye ko vya bintu vyiwe bifise ikindi binyegeje. Mutama Mbonimpa amaze kuvuga ko wamujanye ku kibuga c'indege umunsi afatwa ari Gabriel Rufyiri, Shivano mu Gwengezo yaciye asubira gufata ijambo agira ati ndibaza ko dukwiriye kuvavanura na wa mugenzo wacu ngo umwansa guhisha ko akwanka nawe ukamesha ko bizi. Ibi bintu vyo guhishira abantu baba bariko baratugirira nabi dukwiriye kubiheba. Ati nanje uwo muntu ngira ndamuvuge ni Gabriel Rufyiri. Ku rundi ruhande Pacifique Nahazwe we ntacyo aravuga ku bijanye n'umwidondoro w'umuntu wo muri societe civile amaze gutanga ko intaye zitari nke, mbere nejo mu kiganiro yaratanze izindi na hano ngazogenda azibasangiza ku rubuga rwiwe. Utiyazoba igihe cyo kubitomora neza kugeza ubu aripfuza ko abantu buguruka amaso ku bikorwa vy'iperereza, ngo mbere igihambaye suko avuga naka kuko iyo umwe amenyekanye iperereza riba rihejeje gutora uwundi amusubirira. Abakozi b'iperereza baradukikuje impande zose, hahambaye kumenya kubabona no kumenya kwirinda kuvuga ibidakenewe. Ngo birambaye kandi kumenya ubwoko bw'amakuru abakozi b'iperereza badukeneye ko tukamenya kwirinda kubaha ibitwica canke ivyica bagenzi bacu. Umukozi w'iperereza iyo umaze kumumenya neza nawe urashobora kumuha amakuru ushaka ko ajana atabiza agasanga nawe usigaye umukoresha. Nibwo yahejeje ashimira cyane Mutama Petero Karaveri Mbonimpa na Shivano mu Gwengezo ku ntererano zabo. Kuri benshi rero batibuka ifatwa rya Mutama Petero Karaveri Mbonimpa ryabaye ndetse rikaba amateka ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, ivyabuteye n'ubwoba cyane gushika aho abanyagihugu bwabo bishize hamwe bakagira ico bise vendredi vert cyangwa se wa gatanu w'urwatsi rubisi nisekeza ryagondoje leta cyane gushika Petero Karaveri Mbonimpa arekuwe. Muti vyagenze gute? Reka navyo tubice irya nino. Kwifatwa rya Mutama Mbonimpa muri Rusama mwaka wa 2014. Ico gihe hari ku munsi wa kane genekerezo ya 15 Rusama mwaka wa 2014 isanzwe z'umurango. Nibwo umwe mu barongo ya mashiramwe yigenga yararongoye rimwe mu mashiramwe akomeye kandi yizewe cyane muri societe civile. Ubutumwa yarazane Pacifique Nahazwe bwa bwo kumumenyesha ko Mbonimpa bwaca afatwa. Ico gihe Mbonimpa yaramaze kwitaba inshuro zibiri muri police judiciaire amagenekerezo y'indwi ndetse na 12 Rusama mwaka wa 2014. Hose yabazwe ibijanye n'ivyo yavuze ko imbonera kure zari ko zirakora imyimenyerezo ya gisirikare muri Kongo kandi yari yaratanze ivyemezo vy'ivyo yavuze. Hari umutaho umusaba gusubira kwitaba ku munsi wa mbere genekerezo ya 19 Rusama umwaka wa 2014. Amakuru y'ibanga uyu yatanze nuko Mbonimpa yitavye ari guca afatwa. Muri iyo myaka
twari tumaze kumenyera ko umuntu ashoboye gukinjura gato mu mushwira w'ibihe ubutegetsi bwaba bushaka kumufata, iyo ngingo yaraheza igahebwa. Aho kuwa kane rero uwo mukuru w'ishirahamwe yabonanye na Pacifique Ninahazwe, yaramubwiye ko hariho ishirahamwe rifasha abaranira agateka kazina muntu ryari ryatumiye Mbonimpa mu nama muri Kenya, kandi ko yari kugenda iryo joro nyene. Mu gipolisi ari kwitaba umushingwamanza wiwe. Pacifique uti sinamenye neza nimba uyu mugenzanje muri societe civile yaraje kuma ayo makuru koko canke yaraje kumviriza ko hari ikindi noba no hava nkora canke ko hoba hari abandi boba bari biyumviriye ico bokora co gutabara Mbonimpa. Kenshi uwo muntu yarakunda kumbaza ivyo baserukira ibihugu vyabo mu Burundi bavuga ku bibazo bitandukanye. Pacifique uti kuva mbonye uko yigenjeje mu myerekano yabaye ku igenekerezo y'icenda ndamukiza umwaka wa 2011 resigaye nitondera cyane ivyo ambwira. Uwo murango ico nagerageje kuvuga cose ko twogerageza yaca ambwira ko bagejeje kugitegura ko atacotuma mpagarika umutima, twavanye numva ampumurije. Isaha 3 z'umugoroba uwo munsi nyene uyo mukuru w'ishirahamwe Pacifique Ninahazwe uti twarahuye nsotse restaurant imwe mu gisagara ca Bujumbura, nawe ayijemwo acambwira ngo ndafise ubwoba ko wa muntu ahava afatwa. Sinatahuye ahavuye ubwo bwoba bushasha kubera nari naherutse ampumuriza ku murango ko vyose vyifashe neza. Naramubajije ko afise amakuru mashasha ariko ntavyo yampaye. Naranamubwiye ko noza gwerekeza Mbonimpa agiye ku kibuga c'indege kugira hagize igishika tuzobe tubona. Yambwiye ko bidakenewe ko njewe nza ahubwo ko nawe aza kumujana kandi ko bazoba bafise abapolisi gushika aho ngo nta kimwe Pacifique yabibonamwo. Pacifique uti isaha 8 y'ijoro wa mukuru w'ishirahamwe yarampamagaye ambwira ati mugenzi wacu baramufatiye ku kibuga c'indege ingo duhuriye kuri police judiciaire niyo bamujanye. Muri je ibibazo vyari vyinshi cyane, ryari ijoro ribi. Twaratinya ko Mbonimpa ashobora no kwicirwa mu gasho. Kuri police judiciaire twarahuriye turi benshi aho twumviye amakuru y'ivyabere ku kibuga c'indege. Ibintu vyose vyari vyagenze uko vyari biteguwe. Mutama Mbonimpa yari yagiye ku kibuga c'indege ajanye n'umwe mu barongo y'amashirahamwe yigenga, aho Mutama Petero Karaveri Mbonimpa we yavuze ko yari Gabriel Rufyiri. Ngo bashitseyo uyu bajanye ariwe Gabriel Rufyiri yabanje gusohoka araja kuraba ko ari igiteye amakenga, aranavugana n'umupolisi yasanze ku muryango, hanyuma aragaruka arabwira Mutama Mbonimpa ko atakibazo kiriho. Mutama Mbonimpa yapfuye gushika hamwe ku muryango aca ahagarikwa na wa mupolisi nyene. Kumbure ngo abapolisi bari banyegeje intumbero bari bafise uwo mugoroba. Nta cemezo na kimwe Pacifique ngo afise ko mugenzi wabo muri societe civile yoba yaragiye ku kibuga c'indege abizi ko Mbonimpa aza gufatwa. Gusa ngica atazi n'ingene igipolisi cari camenye ko Mbonimpa aza gusohoka igihugu uwo mugoroba ku buryo gice kimutegera n'ingene kandi uyu mugenzi wabo ari we Gabriel Rufyiri yari yamenye ya makuru yamuha isaha 3 z'ijoro ko Mbonimpa ashobora gufatwa ku kibuga c'indege, areka akamuhumuriza ko bidakenewe ko abaherekeza. Bukeye bwaho kugenekerezo ya 16 Rusama mu mwaka wa 2014 Mutama Mbonimpa yarajanywe kuri parike ya Mairie ya Bujumbura. Abantu benshi baragiye kumushigikira ico gihe n'abarongo y'amashirahamwe yigenga batari bake niho biriwe barindira ingingo ihava ifatwa. Ingingo y'icamugongo yahavuye isoka, Mbonimpa ajanwa ku mugoroba mw'iborero rikuru rya Mpimba. Ipfungwa rya Mbonimpa yari inkuru y'incamugongo ku barundi benshi cyane. Abanyororo mu Burundi ico gihe bari babuze ijwi ryahora ribavugira, mu gihe kandi abarundi barenganywa bari batswe nabo intwari itaryo umunwa. Abana na gateka kazina muntu nabo ico gihe ngo bari batswe kiremesha. Nkuko amakuru yagiye aja ahabona kuva muri mukakara umwaka wa 2014 ico gihe nta banga ryari rikiriho kubijanye n'imbonera kure muri Kireba Ondezi, kuko iyo iradio y'abafaransa RFI yaravyemeje ndetse irakora inkuru nyinshi zivyerekeye. Ikinyamakuru Iwacu naco carakoze amatoza kirashira habona. Umumenyesha makuru Gilbert Niyonkuru wa RPA yarishikiyeyo arahaka no kwicwa ariko avayo. RPA ikirashira habona ivya Kireba Ondezi. Mu buseruko bwa Kongo nyene hariho umushinga amateka yitwa Juste Bitakwira nawe yari kariyamiriza amabi yakogwa n'imbonera kure mu karere aserukira. Ibimenyetso vyerekana ko Mbonimpa atabeshe vyaguma vyongera. Ngarika hose Mutama Mbonimpa yaguma apfunzwe kugeza naho agwara akaja mu bitaro.
mu imyandagaro rero umwaka w'ibihumbi 2014 ubutegetsi bwa Nkurunziza bwagize ikindi kibazo kijanye na Kiriba Ondezi aho ari ababikira batatu b'abataliyanokazi bakora muri Paroisse Guido Maria Conforti mu Kamenge. Bano babikira bari basanzwe kandi banakura mu buseruko bwa Kongo banafiseyo ibitaro. Bari bamaze kuvura imbonera kure zakomerekeye mu myimenyerezo muri Kiriba Ondezi, bakaba bari banafise amabanga ajanye n'urudandazo rwa magendo rw'ubutare n'imiti General Adolphe Nshimiyimana yakorera hagati y'u Burundi na Kongo. Ifungwa rya Mutama Mbonimpa bamuhora kuvuga ukuri ryarababaje bano babikira bageraho badashobora kuryihanganira. Ico gihe ubutegetsi bwaramenye ko ababikira bashaka kuja gusurira Mbonimpa mu butungane. Ubutegetsi buca bugandagura bababikira bubanje kubakerera kugenekerezo y'indwi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2014. Ico gihe kandi ubutegetsi bwaragondojwe pe. Ikibazo ca Mbonimpa cahindutse akananira abahinga ku butegetsi bwa Nkurunziza. Amakungu yafashe mu minwe ico kibazo ku rugero rutari bwigere tubona nk'uko mu mezi ane abarundi batigeze baruha muri campagne du vendredi vert. Wakimisi yahera niko nyabona abarundi bitabisekeza baba benshi. Mu ntango ya Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2014 Pacifique Ninahazwe na Justine Nkurunziza yararongoye na Nikosome barakoze urugendo Buraya aho baca hose bavuga Mbonimpa n'ikibazo c'ikiringo ca gatatu. Uko kwezi nyene inama nshinga amateka y'abanyaburaya yarasohoye icemezo gikomeye gisaba ipfungurwa rya Mutama Mbonimpa. Inyuma y'abanyaburaya hakurikiye Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene asabire irekurwa rya Mutama Mbonimpa. Benshi baracibuka umuvugizi wa Leta y'u Burundi Philippe Nzobona ari bayishura ko Perezida Obama atazi ni y'u Burundi butumbereye. Shiga kamu k'abarundi n'amakungu karagondoje Leta ya Nkurunziza raremegwa maze Petero Karaveri Mbonimpa arekugwa vy'agateganyo kugenekerezo ya 29 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2014. Shiga senare nkuru ya Bujumbura ashinze ko Mutama Mbonimpa arekugwa ariko ko atari kuri kurengana imbibe z'igisagara ca Bujumbura kandi ko azoguma yitaba igisata c'ubutungane igihe cose buzoba bumukeneye. Ngivyo rero ivyo twe twabateguriye muri ano makuru tubagejeje ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzocekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no muhuza TV Imana bahezegiriye mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.